mwakoze kubona mwatoye imbonesha kure BTV mu yandi mateleviziyo ahari mu gihugu n'umwanya w'amakuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba abantu bose bafise amafaranga mu mazu ko bayatwara muri banke vuba, n'ayandi hoho ni 2 bagasanga ayo mafaranga yabaye ibikaratasi. Nawe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu aragabisha abo bantu bose bagenda kurondera ibitabo vy'inzira canke passport zitari iziwabo bagaca bigira abakomisiyoneri, uzofatwa ngo azoca afungwa. Nabo abakenyezi bari bakwiye kumenya yuko umunsi mukuru wari wagateka kabo atari umunsi wo kunywa no kujya gusa, ahubwo ari umunsi wo kwirimbura bakicara hamwe bakiyumvira icoteza imbere umukenyezi. Iyi ni incamake, mu kanya ndabwira idonido ry'aya makuru. Remo Prosper niyo nkuru ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Narimeje kubibabwira mu ntangamarara, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabisha abantu bose bafite amafaranga mu nzu yuko boyatwara mu mabanki hakiri kare, n'ayahandi hoho ngo bazotangara kuko umunsi umwe ngo bazosanga yabaye ibikaratasi. Evariste Ndayishimiye aramutswe Burundi. Ubu rero dukora iyo bwaba, dukora ibishoboka vyose ubu nyene dutegeza kubona ihera ry'u Burundi riruta idolari. None mwibaza ko bidashoboka? Ihera ry'u Burundi ntiryoroka idolari burya. Aha rero hari bamwe bize vya bishure bacavuga ngo ariko ararota. Sawa, et pourtant c'est vrai. Kubera idayimoni yabagiyemwo. Ubu kuvuga ngo ngurumva ngo nagiye ku isoko ngo hariko hahiganwa ngo amarundi n'amadolari. Kutavuze uti nagiye ku isoko ahariko hahiganwa umuceri n'amarundi. Mbe iyo soko y'umuceri n'amarundi kuyanka ukemera iyo muri Etats-Unis. Banze uje ku isoko y'u Burundi. Tubanze turara. Ngo igitoro iritiro ikigugwa nk'ibihumbi nk'ijana. Ngo ni iterambere ry'u Burundi. Badandaza. Ndazi ko izo ndiko ndavuga ntavyo mwumva. Mushaka muvyumva, mushaka mureke kuvyumva. Uburundi buzobandanya bugenda. Erega n'urugamba nako. Erega urugamba rw'ubutunzi n'urugamba dutegeza kugwana kandi tuzorutsinda. Je ndabarahiye. Jewe murazi ko ndi mugwari. Je naragwaye kwashi mu 97 jewe izi ngohe zarera. Una bose ko zirabura. Shira n'uruzingo. None igigoye narayishoboye. Akakoroshe ariko kunanira jewe. Murareka kugwana je nzokwigwanira. Nzoza kubabwira nayihejeje. Mugi kintu nabonye nuko nabonye ko indongozi zose ziri kuri urwo rugamba rw'umwasi yitwa ubukene. Nanje nisinye ko tuzogwana, ibanga ryanje ntajye nzobabwira. Umunsi mwasanze ivyo bihara nabigize ibipapuro niho muzovyemera. Niho muzokwera ko ndiko ndagwana. Ivyo bihera mwitwaza nzabigira ibipapuro. Hasigaye hakomera y'abene igihugu. Yajane muri banki hakiri kare baje. Yajane mu banki kare. Kuko umunsi n'isaha ntawo muzi. Ubu munsi n'isaha hariho abavuga ngo barafise amantene ngo muri BRB ngo baza barabibira akabanga. Uwo munsi uzokoroka nk'igisuma. Wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro. Umuntu azofatwa yagiye kurondera passport y'uwundi muntu azofatwa nk'umukomisiyoneri kandi afatwe nk'inkozi y'ikibi ace aja gufungwa. Ivyo bivugwa na Martin Teretse n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, umutekano n'iterambere rusange. Twasanze hari n'ikindi kibazo c'abantu baguma batonda ngaha bataje kurondera inkaratasi ziwabo, kuvuga abakomisiyoneri. Bumvikanye na komiseri generale ko abo bantu tubarondera bose ubwo tubashire mu gasho. Tubahane neza kuko barabuza abandi bantu baje kurondera inkaratasi zabo ko bashika ngo bavugane n'abajejwe iki kigo. Yumvikana ko ni vya bindi vy'ibiturire bivugwa ngo passport ngo amafaranga ayacangwa yandi. Diko ndatohoza birashoboka ko hashobora kuba umupolisi umwe cyangwa babiri bigenza nabi, mugabo ndikuvuga ko igigo cose areka kici ayo cyariturire. Ko batugomba tubeshe. Nico bituma ruvuga ati abo bantu rero umuntu wese azoza ngahanye muri immigration kurondera passport atari yiwe, muvyumve neza munavyandike
umuntu wese kuza kurondera passport ngaha muri migration ategerezwa kuba ari yiwe aje kurondera aho twovuga ko byokoroha umuntu bakamureka nukwerekana ko uwo muntu baje gusabirwa passport ari mu bitaro agwaye adashobora gushika cyangwa ari umwana mutonya w'umuminere w'imyaka mikenya cyane uzofatwa rero yaje gusabira passport umuntu akuze yigendera azubwenge atagwaye tuzomufata nk'oziki kuko nibo baduteza urubwa nivyo nanje bisubiramo birashoboka ko ashobora kwica ngo yundi yigenza nabi mugo kino kigo itwovuga ko ari kigo c'abajyari tubiri abo bantu rero baba komisioneri nibo dushaka kugwanya kuko nibo baca bagenda no gucafuza n'inzego bakavuga ati amahera atangwa nayo kubera iki babatangirira kwibarabara cyangwa muri quartier ngo leta ngo ndagushikireye aha ni kigo ca leta nta mwene gihugu numwe yimiriwe kwinjira ngaha aje kurondera ico ari afitiye uburenganzira nta numwe rero aserukira uwundi ngaha umwe wese ariserukira ni bikorwa bya misi yose bitegezwe gutunganya ikindi rero nosozerera ko nuko notanga umwizero kuko twaragize komande y'izindi y'utundi dutabo kandi twinshi cyane utwo dufasha muri kazoza ko ibijanye n'impapuro z'inzira bitungana neza atamusubira. Abakenyezi bakwiye kumenya yuko umunsi wahariwe agateka kabo uhimbazwa igenekerezo rya 8 ntwara no ku mwaka utashe atari umunsi wo kunywa no gufungura gusa ahubwo ari umunsi wo kwikebuka bakaraba bitagenze neza bakarabira hamwe n'ivyogenda neza mu ntumbero yo kwiteza imbere. Inkuru ya Arlette Mugisha yaganiriye na bamwe mu bafasoni ngaha mu gisagara ca Bujumbura bagize ico bashikiriza ku ngeso zibonekeje igihe hahimbazwa uyo munsi mukuru wari wagateka k'umukenyezi. Jewe uko mbona mu Burundi warukwiye guhimbazwa nk'umupfasoni yibuka uwo munsi wiwe wariwo umunsi w'umupfasoni ujya munsi warinze uba hari umwe je muravuga ntiyo babaha basi ukwezi ujya munsi umupfasoni kuhimbaza anezerewe ukagateka Imana yamuteye ko kwitwa umukenyezi ni kidasanzwe ntiyari kubo gutembagara mu ibarabara nari kubo gutaha ijoro nari kubo kuba rero muhira neza akanezerwa n'ibibondo gahimbara umutware wiwe agataha kare muhira akababwira ati tugira umunsi mukuru bakawukorera mu muryango atagiye gutembagara mu mabarabara twaragira ubuntu turaronka demokrasi. Ego abafasoni bakuru bacu batanguye ujya munsi ukabaho barakoze cyane ku buryo ujya munsi twibutsa ko umufasoni atarinya kuguma mu kigo ari wa wundi akwiye guseruka habona ko abafasoni turashoboye ntidushoboye mu nyumve neza ntidushoboye kwerura no kugira ibitabereye ariko turashoboye. Si umunsi rero guhimbaza si umunsi wo gusayangana nivyo haba hari iminsi haba hariho ivyo gushobora gushima mu vyakozwe iyo bihari ariko si umunsi novuga ngo wo gusayangana kunywa kurya gutamba naho ivyo navyo nyene biryoshe mugabo uwo munsi ahanini ni umunsi wo kwiyumvira umunsi wo gutekana umuntu akiyumvira akanandika ivyumviro vyiwe akanabisangiza n'abategerezwa kubisangira nawe akabishikana kure kugira ngo agateka kabandanye gatera imbere ku mukenyezi. Sinovuga ngo baracinyije agateka ku mukenyezi kubera barigiriye nabi bo ubwabo kuko akaborego si ikintu ciza akaborego si ikintu ciza haba inindi misi yose akaborego si ikintu ciza. Hanyuma ico bakoze barahushije intumbero y'umunsi hanyuma ikibano ko tukizi kiraba umukenyezi kumbere kirashobora kubifatira ko kikabaho nyangira agateka gusumba kubera yuko batamenya ukungene uwo munsi bawukoresha ico wagenewe neza. Ni byiza ko igihe cose urose akaryo ugakoresha ico kagenewe kugira ngo ushobore kuronka inyungu zijanye nako karyo. Ujya hari umunsi mwiza wo kuyaga hari abakenyezi benshi bamaze iminsi bicwa hari abakenyezi bamaze iminsi bahunyangirwa agateka mu buryo ubucanye buriya butandukanye kari akaryo keza ko gutera kama ko kwicara bakiyumvira bati mbega nk'abakenyezi twari gukora iki twokora iki leta yokora iki amashirahamwe y'abakenyezi yokora iki umurundi mbere wari wo wese muri rusange yokora iki kuganje rero ni karakaryo ko kunywa ko gusayangana n'ukuri abakenyezi batigejeje neza n'ukuri
je no bahanura ntibazosubire kuko baba batejeje isoni n'abandi bakenyezi bifashe neza. Mu Kirundi baravuga ngo umuryango umwe gatukisha abandi, rero si vyiza na gatoyi. Ndabahanuriye yuko bomenya agateka k'umukenyezi akariko. Ni umukenyezi, ni umuvyeyi, ni inarugo, niwe ukumenya ingene yitwara, ugutanga akaroro keza ku bandi. Si vyiza kurenza, si vyiza kuja mw'ibarabara ngo batembagare, kandi si bibi ko banezerwa, mugabo bamenye ko bafise aho bagarukiriza. Muri rusange abakenyezi cane cane b'abarundikazi, jewe ico nobahanura nuko ata munsi worengana ntiyumviriye ikintu nokorera umukenyezi mugenzanje canke ikintu cohinduka kugira ngo ubuzima bw'umukenyezi muri rusange bushobore kumera neza gusumba agateka kiwe kubahwe. Igihe cose nzobona umukenyezi ariko arahohoterwa, ariko arahonyangirwa agateka, nzomutabarize, nzomuvugire. Ndashobora kutabivuga ngo nje ku binyamakuru ntera kamo, mugabo ndashobora kwegera nyumba kumi, ndashobora kwegera nimba ari pastora nyoroheye canke uwundi muntu ajejwe intwaro mu kibano nkamutabariza. Ica kabiri, ntihagire umunsi urengana umukenyezi atize ikintu gishasha, n'igikino kwiga gishasha coshobora kunteza imbere kigateza imbere ikibano cane. Abanyagihugu bo muri komine Mukaza ni mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza muri quartier asiatique kwibarabara bitiriwe Avenue Swahili, barasaba leta ko yobakorera umuferegi watwara amazi. Ayo mazi akaba yarataye inzira, ubu akaba ariko aseseka mu mazu y'abo bantu. Bagasaba bashimitse yuko hogira igikozwe kugira ngo amazu yabo ntabomoke. Ni inkuru ya Jules Verne na Kimana. Ari muri quartier asiatique komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura, aho umufurege uri kwibarabara Avenue Swahili wataye inzira ubangamiye amazu y'abanyagihugu. Ubu asanzwe haba bivuga ko ayo mazi abateye ingorane ndetse n'amazu ari mu kubomoka, kandi ko n'abategetsi bashitse ariko atakinini babafashije. Ibintu kwanza manza kuvuga ku vy'imyaka biheze araheze nk'imyaka igera kuri 4 canke 3 irenga basi baye mike. Amazi yavuye ku kibazo cy'ibibazo kuva batangiye gukora amapave, ari inzira zo mu kuzimu zagiye zirapfa ntibagarutse kubikora. Inje byazitumye n'amazi akaba ataraswa gutora inzira neza, bigaca bituma aza gukatira mugira arondera inzira. D'après ko twari tubiziga mbere ikanebwe yava muri ville, nzakanevu zaca mu kuzimu ziva muri ville zizana amazi no kwitanganyika. Mugabo mu nyuma kuva bashirize izindi kanevo zo hejuru akaba rubaka ipave, no byaciye bigira ikibazo rero cyane cyane aho imvura iguye niho amazi ashika mu mazu, kandi abana n'inzu zimwe byashike ko zaraza imiganga zihagaze mu mazi hagati. Twakoresheje inama turagenda turumviza tugiye ko amahera basaba ari menshi cyane, abanyagihugu babikunze bavuga ko bizovayo hagati y'miliyoni 40 na zindi 45 z'amarundi. Gacavuga ko abantu tuba kuri barabara burabukuntu tuza turatoza make mu kugira abashike kubiri. Umunyagihugu asaba abajejwe intwaro gushiramo inguvu amazi yagahabwa inzira kuko abageramiye. Twe twasaba bijeje nk'aba ubuha canke handi mu association ko bashaka kudufasha amazi akatubira ko araduteye ikibazo cyinshi cyane. Hano ko musanze imvura itaguye no ngado hagati naho twari kuronka. Kuvaho bigeze ubu nyamame yamitwe twavuga ati bofuma durusha tukavyikorera kuko abona ko ibintu byofuma bifata bofuma tuvyikorera. Urusha nago numva ngo birasaba umwanya muremure mu bintu byo kurinda kurondera abantu basinya ngo batange autorisation kubyimba. Kuko vyemejwe n'abanyagihugu basanzwe bahaba, abategetsi batandukanye barishikiye kuraba umufurege, ariko gushika ubu kabatakirakogwa. Akuki kukinka murakazi mu Kirundi gahabwa abantu biteka. Mu bisanzwe ni naco gituma gahabwa kenshi na kenshi abantu baje gukwa, kandi akuki kukinka kagatangwa n'abakenyezi bakuze kuko baba ariko bagaha abantu bubashwe. Bikaba bivugwa n'umukurambere Adolphe Ntibasharira. Ubuki ni inzoga. Iyo nzoga ubuki urazi ko biva mu mwimbu w'inzuki zidaha mu mashugwe. Hanyuma rero ubuki buraryoshe, ni inzoga iryoshe iyo bayiteguye neza igasha neza. Bashaka kuyivanga n'ugwagwa cyangwa bakavanga n'ikindi kugira ngo iryoshe ugo rukanwa bazanye. Ubuki rero gahabwa abantu biteka, abantu b'ingirakamaro.
hajya na kera wumva bavuga ngo umwami yihaye ubuki nukuvuga aba yabonye ko ariho ushobora kumusubirira mu bana biwe abonye ko amaze kuronka umwana ashaka kumusubirira bavuga ko aca yiha ubuki baca bafata inzoga iryoshe cyane iryohera umwana akunda iyo nzoga rero bwari ubuki umwami barakunda igihugu cyane yagira ati mbise uwundi kuko nta bami babiri yimira ku wundi yacayiha rero ubuki bamuha mu nzoga iryoshe akanywa akaryoherwa mugabo azi neza ko ari mu burozi akaca aboregwa rero akaca asinzira akaca bagenda urumva apfuye baca bimika uwundi ubwo buki rero umbajije ako kuki bace bahindura ntawuha abantu ubuki abaha akuki akantu karyoshe cyane ako kuki kukinka bagaha umuntu azanye inka mu rugo uzanye inka mu rugo bumva ni umupfasoni n'umuntu azanye inka y'ugukwa aje kugukwera umukobwa wawe aje kugukwera umukobwa wawe rero utegerezwa kumuzimana mu kumuzimana ukamuzimana izimanwa za mbere sinovuga ko ari wa muvinyu wikandi bugarire mu nyuma rero bakaca barenza ko akuki aho kuki rero uraraba nikanywa bari bo bose bahabajya abantu bimbere abantu nyene biteka abantu kuko ndigwa ubuki ndibwakunda kuba ari bwinshi kuko nibwo uronka abo baha bose hanyuma rero aho kuki kukinga kuka rero inka ishitse mu rugo baca bacanira bagacanira umucanwa ku gicaniro igicaniro nahantu ngajya mu gitondo kubera hari amasazi bashira ivyatsi washaka ntibagire urubeya akaza umwotsi uwo mwotsi rero ukacu wirukana insazi zoba ziriko zirarya inka ikaca yegera hanyuma insazi zikagenda urumva rero inka ishitse mu rugo bayizimana uwo mucanwa utuma insazi zitayijya hanyuma abantu nabo bakaca babaha ako kuki akaba ariko baca banywa bamaze kunywa ako kuki nta yindi nyobwa yindi bongerako kara kanyuma nyene kukuryohera abo bashitsi kabuze kera ho kabuze baraguteguje n'urwanko rwarajamwe bagiye batanyoye akuki kandi bashikanye inka yasha barababara kabisa bakabaza ntiwashimye canke ntiwagize iki kiretse wasavye ikigongwe gose ukavuga ko wazibuze ariko kera ntibabubura wafumuja kubuhiga kure kuba mu bavumbi yuzi yuko uzosohora umwana w'umukobwa kandi bazoza kugukwera ako kuki kuva na kera narinde hariho abantu b'abavyeyi abantu bakuze aba bana bato bato ntibaje imbere y'abagabo ngo basere babahereze ivyo bafungura byazana abantu bakuze n'ubu rero henshi muraraba akuki kazanwa n'abantu bahumuye abantu b'abapfasoni bakuze no bazana ukuki bazana abakiri bato urashaka gutanga izindi nzoga zose ari zabyo ari z'amafanta canke ibiki muga akuki batabuze abo bantu bakuze akuki gatangwa babuze nta kundi kariho urabona noneho baravuga akuki bagaca bazanamwo na za nzoga z'ikizungu kuko nazo ziryoshe zikunganira ku kuki urumva amajambere agumaza akuki kabaye gake ntiboronka bose baca bagera n'abo bantu rero za nzoga z'ikizungu babazanye bagaca bazibahereza nazo nyene kuko nazo ni inzoga ziryoshe zo guhabwa abashitsi jewe no kuri ijambo no vuga ryo gukebura abantu cyane cyane abantu bakunda imico ubuki naho bukenye uburondeye ntububura uratuma urabona no mu ahantu badanaza ibintu by'imfungurwa arabusanga hariho ubuki hariho intara zigifise ubuki warondeye rero ubuki woburonka mugabo rero kuzana ivyo vy'amapasteke ni ibintu vy'ibisharizo murambona bagira
pasteke bakayibozora bagakuramwo hagasigara kiyaca inyuma gusa ni ibintu byo gushariza gusa urabona nako kuki ntibakanywa no gukoza ko nayo masanamu barondera ibintu by'ubu rero bashatse kuvugisha ukuri bavuga kuki nka buzana ko kuki nyene koko kagatangwa n'abo bantu nyene bahumuye bikwije simvuga guhumura ngo nabashaje cyane oya abo bapfasoni bubatsi zabo nyene bakuze bavyaye ivyo bintu byofasha cyane. Amakuru yacu tuyaherahereze muyavugwa mu nkino mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League mu mpera zino ndwi ihiganwa rizobandanya zimwe mu nkino zirindiranywe igishika n'urukino ruzohuza umugwi wa Musongati Sambo di Centre wo mu ntara ya Gitega hamwe n'umugwi wa Vitaro urukino ruzobera muri capitale politique igitega neza ku kibuga citiriwe Ingoma. Naho umukinyi Mohamed Amis umurundi akina mu makungu inyuma yo gutumwa ko n'umumenyereza wo mu guserukira gihugu ngo ntakije. Mu mpera zino ndwi haza kuba ariko haraba ihiganwa rikuru mu cicaro ca mbere c'umupira w'amaguru mu Burundi Primus League aho aza kuba bageze ku ndwi igira ya 22. Urukino rwiteze cyane akaba ari urukino ruzohuza umugwi wa Flambeau du Centre w'igihuga Ingoma wakira umugwi wa Vitalo FC azohegeye cy'isaha 9 z'umuhingamo. Tukababwira yuko Flambeau du Centre iri mu kibanza ca kabiri ni nyuma yaho banganije igitsindo kimwe ku kindi n'umugwi wa Bomamuru mu mpera zino ndwi turangije ndetse Vitalo FC nayo ikaba yatsindiwe ku kibuga Gatwara n'umugwi wa Message Ngozi ibitsindo 2-0. Ubu tuvugana nuko umugwi wa Vitalo FC uri mu kibanza ca gatatu ndetse n'amanota 43 nayo Flambeau du Centre ikaba iza imbere yabo gato n'amanota 47 mu kibanza ca kabiri. Ndetse ku munsi w'Imana nyene umugwi wa Message Ngozi muri derby yo mu Burengero uzo buri kurakira umugwi wa Kayanza United waheruka gutsinda umugwi wa Buja City ibitsindo 2-1 wari babakiriye Gatwara. Kayanza United tuvugana nuko isanzwe iri mu kibanza ca gatandatu ndetse n'amanota 36 nayo Message Ngozi ikaba iri mu kibanza ca kane n'amanota 40. Mu ijoro ryakeye umukinyi Ndayishimiye Yusuf Nyange ari kumwe n'umugwi wa Nice bariko baratsinda umugwi wa Sheriff Tiraspol wo muri Moldavie igitsindo 1-0 mu rukino rwa mbere rw'igice c'8 gishira icanyuma mu nkino za UEFA Conference League. Nyange akaba atanguye mu kibuga kandi akabakinye n'iminota yose y'urukino. Urukino rwo gusubiriza rukaba ruzoba igenekerezo rya 16 Ntwarante umwaka wa 2023 ku kibuga ca Nice mu Bufaransa. Akaba ari inkuru nziza kuba kunsi b'umugwi inserukira gihugu w'u Burundi intamba mu rugamba kuko Nyange ari mu bakinyi batumwe ko n'umumenyereza Etienne Ndayiragije kuga aze kwifatikanya na bagenzi we mu gutegura inkino za kivandimwe u Burundi bwimirije. Inyuma yuko umumenyereza w'intamba mu rugamba ashiriye ahabona abakinyi 30 azokwifashisha mu gutegura inkino za kivandimwe zizohuza u Burundi ndetse n'imigwi inserukira bihugu ya Kenya ndetse na Indonesia ku magenekerezo ya 25 ndetse na 28. Umukinyi Mohamed Amis yari yatumwe ko n'umumenyereza abicishije ku rubuga rwe rwa Instagram yavuze ko abidagishobotse ko aza kwifatikanya na bagenzi we bivuye ko afise imvune. Akaba yashimye kuvuga yuko azoza kwifatikanya na bagenzi we mu gutegura urukino ruzobahuza na Namibia mu kwitegurira inkino za CAN muri Ruheshi. Aha rero akaba ariho tugarukirije amakuru twari twabateguriye kuri uno munsi mugabo kubadufatiye mu nzira reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ahamagarira abantu bose bafite amafaranga mu nzu kuyatwara mu mabanke vuba vyihuta n'ayahandiho ngo bazotangara basanze yabacikanye ibikaratasi. Nawe umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu Martin Niteretse aragabisha abantu bose bagenda kurondera impapuro z'inzira passport atari ziwabo ngo bazofatwa nk'abakomisiyoneri kandi bazoca bafatwa bafungwe. Nabo abakenyezi ngo bomenya yuko umunsi wahariwe agateka kabo atari umunsi wo kunywa no gufungura gusa ahubwo ari umunsi wo kwirimbura bakaraba ivyagenze neza n'ivyokorwa kugira ngo biteze imbere. Remo Prosper niyo nkuru nabashikirije no makuru ndabifurize kugira ibihe vyiza mu banyu no mu vyanyu naho gutaha murakoze.